twebwe rero turavye mu vyerekeye hagati y'akazi na muntu umuntu arabona ko mu ntango z'ikiringo ciwe mu bihumbi na mirongo ibiri yagerageje kwerekana yuko afise ugushaka kuguharanira hagati y'akazi na muntu akerekana yuko agira akurikirana abanyonyiza itunga rya leta. Urabona neza yuko hariyo icizere uravye uwo yaragiye gusubirira umuhisi perezida Pierre Nkurunziza. Ariko ivyo byose yagiye arakora, yagiye aravuga cyane cyane, abantu baragize icizere yuko hari ibintu bigiye guhinduka, ariko warabona neza yuko mu nyuma ikiringo ciwe catanguye ata kintu na kimwe yigeze akora. Araba yagiye arakura ngo baranyunyuza itunga rya leta, ariko ukabona ko mu nyuma vyagarukiye majambo bitagiye mu ngiro. Hama iki naco cerekana nyene yavuga yuko agiye kwihanikiza, agiye kubuza imbonerakure guhohotera hagati y'akazi na muntu, ariko mu nyuma warabonye yuko muri iyo myaka itanu yamaze atwara ata kintu na kimwe bigeze bakora, ahubwo twagiye turabona cane ivyerekeye guhagarikwa abanyepolitike abaharanira hagati y'akazi na muntu, vyose ukabona yuko ibintu biriko birasubira inyuma, biriko birunyuka kurusha uko abantu bari bavyiteze. Hakabaho rero imvugo nyinshi zibiba urwanko zagiye zirumvikana, zivugwa n'abegereye umugambi uri ku butegetsi, bigakorwa n'amaradiyo cane cane akorera mu Burundi. Ukabona ko abo bantu bari badakomako, ata bantu bakurikira, ata butungane buriho bushobora kubakurikirana kubera imvugo ariko barakoresha. Urabona yuko mu vyerekeye igisata c'ubutungane bagiye berekana neza yuko igisata c'ubutungane kitigenga, ari igisata gikoreshwa na leta n'umugambi uri ku butegetsi. Ukabona ko babikoresha mu guhagarika abaharanira hagati y'akazi na muntu, mu guhagarika abanyepolitiki batavuga rumwe na leta, bakaba ikigwanisho cabo co kugira baze barahohotera abo bashaka kunumya canke guhohotera. Mugabo aho rero hariyo n'ivyiza yagiye arakora mu ntango z'ikiringo ciwe. Yararekuye abaharanira hagati y'akazi na muntu n'abamenyeshamakuru bari bafunzwe. Ivyo vyose yagiye aravuga amadisikuru meza atuma abantu bagira icizere, naho mu nyuma babona yuko vyareye majambo. Ni ukuvuga rero yuko iyo myaka itanu iheze ata kintu kinini yakoze, ibintu vyasubiye inyuma, vyarunyutse. Uravye ivyerekeye hagati y'akazi na muntu, ingene abantu birirwa barafatwa, abantu birirwa baricwa, abantu birirwa baranyuruzwa, abantu birirwa barafatwa ku nguvu, abakenyezi n'abigeme, ibintu vyarayangaye birasubira inyuma. Hamwe umuntu yibaza ati mbega iki gihugu kirafise abategetsi bagitwara? Ukabona yuko abantu bose ubutungane atariho buri, ubutungane burorera mu bandi, ukabona inzego z'umutekano, ukabona ibintu byose vyerekeye ko vyasubiye inyuma. Uravye ivyari biriyo imbere yuko perezida Ndayishimiye aza ku butegetsi, aho rero ukabona yuko ariko arirukana amashirahamwe ataharanira ivyicaro vya politike, amashirahamwe mpuzamakungu yari mu Burundi. Ukabona neza yuko bafise ivyo bariko barakora kugira bahohotere abantu, cane cane no gukumira abantu vyerekeye ivy'amoko. Aho rero ukabona ko na televiziyo nationale y'u Burundi yerekana amakuru ubona umenga hari umugambwe CNDD-FDD gusa, berekana ibintu vy'umugambwe umwe, nta yindi migambwe iriho, kanatsinda vyarabonetse mu matora yuko bari babiteguye. Ni kuvuga rero yuko ata kintu na kimwe uriko uravuga mu ncamake umuntu ariko araraba ati mbega perezida Ndayishimiye umuntu yomuha amanota angahe kw'icumi? Jewe mbona nomuha amanota 3 kw'icumi uravye ivyo yakoze, kuko vyiza yakoze. Yaravuze amajambo meza atigeze avugwa n'uwasubiriye, ararekura abapfungwa ba politike, ararerekana yuko agiye yirukeho ku bantu bariko baranyonora itunga rya leta, ariko nta kintu na kimwe cigeze gukorwa ngo abantu bakurikiranwe, vyagumye mu majambo gusa. Arico gituma nibaza yuko ivyo yoba yarakoze muri myaka itanu ata kintu na kimwe vyasubiye inyuma kuruta ivyo yasanze.